Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Intwazangabo zibiri zicungera Perezida Ndayishimiye zarinjiye ibohero mu ndwi iheze, iyindi ntwazangabo yarishwe. Aya namwe mu makuru yaranze igisirikare c'u Burundi mu ndwi iheze. Benshi baratewe amakenga bumvise ko intwazangabo zigendanira umukuru w'igihugu zafashwe zica zijanwa mu mpimba. Ivyo bikaba vyarabaye mu gihe hari ibihuha bivuga ko hoba hari abashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Twaratohoje turamenya ico abo basirikare bafatiwe. Twarabajije n'amakuru havuga intwazangabo yiciwe mu ikambi mu Gatumba mu mpera y'indwi iheze. Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge ndetse na Major Barthélemy Sindaye bazize amahera ya Perezida wa Chad. Nayo Major Alexis Hakizimana yarishwe. Vyinshi kuri iyo nkuru itari nziza ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi imabayi hari uwimba inzahabu hataraboneka mu gihe 15 barokotse bakuwe mu kirombwe c'inzahabu. Hari uwimba inzahabu hataratorwa mu gihe abantu 15 batabawe bagakurwa mu kirombwe c'inzahabu kuri uwa kabiri muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abajejwe intwaro bakaba bavuga ko hari abacukura ubutare mu kinyegero umugabo ico kirombwe kikaba gisanzwe kizwi n'amategeko. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro n'umutekano gufata ingingo zikomeye kugira ngo abimba inzahabu ntibasubire kuja kuzicukura mw'ijoro. Ivyo bikaba vyarabaye mu gace ka Gafumbegeti ni muri zone ya Butahana muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu bakaba bavuga ko abacukuzi bashika 200 aribo bari kuri ico kibanza. Bakaba bavuga ko vyunyuwe nuko uruzi baruciriye iyindi nzira, amazi hakahava yinjira muri ico kirombwe. Ivyateye iryo sanganya hakaba hari hafi ku isaha y'icenda z'ijoro kuri uwa 9 Mukakaro 2024. Nayo mu yandi makuru ndi bugushikirize mu buryo bw'idonido ngaha kuri no mbonesha kure ndibuze kugushikiriza ko igitoro cabaye ndanse. Ibura ry'igitoro mu gisagara ca Bujumbura ririko riragira ingaruka mbi ku miryango nayo abakenyezi nabo bakahagirira ingorane gusumba. Ukutumvikana mu miryango kwatanguye kwibonekeza mu miryango kubera izo ngorane. Bamwe mu bagabo bagiriza abakenyezi babo gusesagura. Silivane akorera hagati mu gisagara ariko kubera abona umushahara wiwe ari muto cane ategerezwa gusaba umufasha wiwe amafaranga yo kwiyunguruza. Avuga ko adashobora guheba ako kazi kuko nubwo umushahara wiwe ari muto arafise ubundi burusho nko kurihirwa amafaranga yo kwivuza n'ayo kumutegekaniriza kazoza ageze mu zabukuru muri ANSS. Ingorane ubu nuko amafaranga yo kwiyunguruza aguma ahindagurika biturutse ku bukene bw'ibitoro. Arashobora gutonda ku kazi ku giciro gisanzwe amafaranga 600 y'amarundi agasubira muhira n'itagisi ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo burambuye hisayo gusa. Ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya unaroranirwa mu vyo uriko urarangura kuri uwo munsi wa mbere igenekerezo rya 15 Mukakaro 2024.
Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko intwazangabo zibiri zicungera Perezida Ndayishimiye zinjijwe ibohero mu ndwi iheze, nayo iyindi ntwazangabo ikaba yarishwe. Aya akaba ari amwe mu makuru yaranze igisirikare c'u Burundi mu ndwi iheze. Benshi baratewe amakenga bumvise ko intwazangabo zigendanira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye zafashwe zica zijanwa mu mpimba. Ivyo bikaba vyarabaye mu gihe hari ibihuha bivuga ko hoba hari abashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Twaratohoje turamenya ico abo basirikare bafatiwe. Twarabajije n'amakuru avuga intwazangabo yiciwe mu ikambi ya Gatumba mu mpera y'indwi iheze. Liyetona Koloneli Eric Ndikumagenge ndetse na Majoro Barthélemy Sindaye bazize amahera ya Perezida wa Chad. Ku wa gatatu uheze niho Liyetona Koloneli Eric Ndikumagenge na Majoro Barthélemy Sindaye binjira ibohero rikuru rya Mpimba inyuma y'iminsi mike bapfungiwe mu gasho ka Police Militaire. Naho hari abibajije ko zino ntwazangabo zo mu ikambi BSPI zoba zarashatse guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu, twasanze atari byo. Izi ntwazangabo zagirizwa ko zanyuruje imiliyoni 42 Perezida Mahati Idrisi Deby wa Chad yasigiye abasirikare bari bajejwe umutekano wiwe mu rugendo yahoramwo mu Burundi. Hari uwundi musirikare wo muri BSPI yafatiwe hamwe n'izindi ntwazangabo zibiri ariwe Ajuda Shefu Kwizera. Uyu nawe nyene ari mu mpimba kuva ku wa gatatu uheze. Majoro Alexis Hakizimana wewe yarishwe. Majoro Alexis Hakizimana yarasiwe mu ikambi mu Gatumba mu mpera y'indwi iheze. Aho ni mu gihe yari yitegura na bagenzi we kujabuka muri Congo, ni ukuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, muri batayo Tafoke ya 15. Mu gisirikare bakaba bavuga ko Alexis Hakizimana yarashwe n'umusoda bivuye ku busamazi. Urupfu rwa Majoro Alexis Hakizimana rwarababaje benshi. Umuhisi yari amaze igihe gito apfakaye. Ku wa gatandatu w'indwi yo hirya, ni ukuvuga ku igenekerezo rya 6 z'ukwindwi 2024, Alexis Hakizimana yari yagandutse ku mukenyezi wiwe. Ubu bakaba bagiye bose, bakaba basize utwana tukiri duto. Turahojeje umuryango w'umuhisi Majoro Alexis Hakizimana, Imana imuhe inguvu zo kwigumya mu bihe bitoroshe urimwo. Nayo mu yandi makuru kandi nuko hari uwimba inzahabu hataraboneka mu gihe 15 barokotse bakuwe mu kirombwe c'inzahabu. Hari uwimba inzahabu ataratorwa mu gihe abandi 15 batabawe bagakurwa mu kirombwe c'inzahabu kuri uwa kabiri muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abajejwe intwaro bakaba bavuga ko hari abacukura ubutare mu kinyegero, mugabo ico kirombwe kikaba gisanzwe kizwi n'amategeko. Abanyagihugu bakaba basaba abajejwe intwaro n'umutekano gufata ingingo zikomeye kugira ngo abimba inzahabu ntibasubire kuja kuzicukura mu ijoro. Ivyo vyabaye mu gace ka Gafumbegeti, ni muri zone ya Butahana muri komine Mabaye mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu bakaba bavuga ko abacukuzi bashika 200 aribo bari kuri ico kibanza. Bakaba bavuga ko vyunyuwe nuko uruzi baruciriye iyindi nzira, amazi akahava yinjira muri ico kirombwe. Ico kirombwe kikaba, iryo sanganya rikaba ryarabaye ku isaha y'icenda z'ijoro kuri uwa 9 Mukakaro 2024. Kuva isaha 9 z'ijoro gushika isaha 8 z'umuhingamo twashoboye gutabara abantu 15. Isegenya n'ibishanga vyabashwaye bari mu cobo ku metero nyinshi. Ivyo ni ibivugwa n'uwabibonye. Umuntu umwe ntiyari bwatorwe gushika ku wa kabiri ku mugoroba nk'uko umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru yavyiboneye. Turibaza ko hashobora kuba hatakiriho. Ivyo ni ibivugwa n'umwe mu barokotse akimerewe nabi. Umunyamabanga ntayegayezwa muri komine Mabayi akaba avuga ko hari abacukura ubutare mu kinyegero, mugabo ico kirombwe kikaba gisanzwe kizwi n'amategeko. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro n'umutekano gufata ingingo zikomeye kugira ngo abimba inzahabu ntibasubire kuja kuzicukura mu ijoro. Abantu bashika 25 nibo bamaze gupfa muri bene ubwo buryo kuri ico kibanza ca Gafumbegeti mu mezi atarenga 3
nk'uko byavuzwe n'abajejwe intwaro baho. Mu kiganiro yahaye SOS Media Burundi, Buramatari wa Cibitoke Kareme Bizoza yasavye abarongoye kuja mu makoperative n'amashirahamwe azwi kugira ngo ntibahanwe kandi bashumbushwe bishitse hakaba isanganya. Cibitoke ni hamwe mu bice vy'Uburundi birimwo inzahabu nyinshi. Nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ku bijanye n'igitoro. Ibura ry'ibitoro mu gisagara ca Bujumbura ririko riragira ingaruka mbi ku miryango, abakenyezi nabo bakahagirira ingorane gusumba. Ukutumvikana mu miryango kwatanguye kwibonekeza mu miryango kubera izo ngorane. Bamwe mu bagabo bagiriza abakenyezi babo gusesagura. Silivane akorera hagati mu gisagara, ariko kubera abona umushahara wiwe ari muto cane ategerezwa gusaba umufasha wiwe amafaranga yo kwiyunguruza. Avuga ko adashobora guheba ako kazi kuko nubwo umushahara wiwe ari muto, arafise ubundi burusho nko kurihirwa amafaranga yo kwivuza n'ayo kumutegekaniriza kazoza ageze mu zabukuru muri ANSS. Ingorane ubu ni uko amafaranga yo kwiyunguruza aguma ahindagurika biturutse ku bukene bw'ibitoro. Arashobora gutonda ku kazi ku giciro gisanzwe c'amafaranga y'amarundi 600, agasubira muhira n'itagisi ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7. Yisanga gutyo ariko akoresha mu vyo kwiyunguruza amafaranga yaragenewe gukora ibindi vyo mu rugo, ari nayo ntandaro y'amatati hagati ye n'umugabo wiwe. Karine nawe akaba yidoga: sinshobora guheba akazi kanje nubwo umushahara wanje uherera mu kwiyunguruza gusa nja ku kazi, ariko umugabo wanje hatanguye kumbwira ko noguma muhira kuko hataco nzana na kimwe. Scholastique hatunze abana biwe 3, wenyene akaba avuga ko atazi uko azobisohokamwo. Haba hakenewe ko abantu bagumuka kugira ngo indongozi zacu zitahure ingorane turimwo. Uko akaba ariko yibazanya agashavu. Uwo mutima wo kugomba kugumuka uribonekeza mu bakenyezi twasanze ku mirongo y'amamodokari yunguruza abantu baja mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Abo bakenyezi bose bahuriza ku kintu kimwe c'uko bivuye ku bukene bw'ibitoro bahungabana cane mw'itunganywa ry'uburyo buke bugenewe imiryango, hama bigatuma haba uruhagarara hagati y'abubakanyi. Ni ingorane zikomeye zikora cane ku miryango. Uko akaba ariko bivugwa na Stephanie. Ninde azovuga ko turiko turabaho ku buryo busumba ubwo turonka? Turiha amatagisi ku biciro vy'umurengera mu gutaha kandi umushahara utigeze uduga. Hariho kandi amakaritiye ari inyuma y'igisagara, kure y'igisagara, aho umuntu adashobora gutaha n'amaguru iminsi yose kandi adashobora no guheba akazi. Uko akaba ariko yongerako. Uwo mwihwezo w'ingorane ziri mu gihugu werekana ko igiteye amakenga gusumba izi ngorane zitimirije guhera vuba, ariko baranatanga umuti. Kumbure hamwe igihugu coja mu vyo kwimba ubutare buryamye mu kuzimu kikabugurisha kugira ngo kironke amafaranga y'agaciro, abarundi barashobora kwitega kwiruhutsa. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.